niwe mumenyereza niwe muntu yazanye witwa Xabi Alonso muri equipe yitwa nde Real Madrid mu gihe witwa Florentino Perez hamwe n'uno Juni Carofat ego beshi baramuzi ko ari mu bwangu arongoye bara Madrid abantu uko ari babiri ngo ntabwo bari bifuza na gatoyi kumva abo ntibigeze basaba witwa Xabi Alonso uvuga ngo je batamusavye so wabone bamwipfuza ko nta wundi bari bipfuza imbere yiwe ahubwo ntibari bamwiyumviriye ko uyu mugabo acaravuga ati jewe no kwiyumvira kuri Xabi Alonso akaba ari je ndamuza ariko kandi biranagaragara ntibavyifuza bambe ntibamupropose ariko kandi ibindi navyo bitangura kuvuga naviravuga ko no mu kuvuga ngo ntibamwifuza byo birimwo bituma banashaka no munsi bubona Patrick na Houston uwitwa novuga ngo Xabi Alonso nimba biko biragaragara ko no munsi bishobora kuba tumva ngo Xabi Alonso ko turamutega imisi vyagaragaye ko kandi kanatangara buriya ngo Xabi Alonso bamuteze mu kwezi kwa12 para kumutega ku 12 kugeza itariki gwa Champions kugeza itariki 10 nako mu kwezi kwa12 niho bazobona Manchester City nitabere karekana ruvuga ngo ibiharuro bimeze neza ko tubikesha kinyamakuru ruvuga ngo Chiringuito TV ni televiziyo yo muri Espagne ivuga neza na neza yuko byari gihe yibasira ngo mu gihe vyogenda muri cyo gihe ari gihe yibasira utugwi ugasanga nka Real Madrid barayifovye ukuntu canke ugasanga kanatsinda biranagoye ko kwa Barcelona Chiringuito ubundi amakuru java muri Chiringuito nivyo samakuru novuga ngo sayizewe mugabo bivanye n'umuntu yatanze hari genda yagira ko makenga ni kinyamakuru ruvuga ngo mugabo ivyo byo n'ibintu byavuzwe n'itangazamakuru ahanini muri rusange ariko nyene ngaho nyene rero nari nshaka mwe mumbwiye akantu mubwira ati Xabi Alonso ariko aratanga umusaruro twovana umusaruro mwiza uko muri La Liga amaze gutsindwa na equipe yitwa Atletico de Madrid 5 kwa si mwiza cyane 5 kwa mugabo gusa naco umwagiriza ufite ikibanza ca mbere bari bakeneye bace barusha Barcelona amanota 9-10 ivyo ni ibintu nivyo nako inde match zose erega none na Arsenal ntiyatsinzwe na Bayern Munich ntiyatsinzwe muri weekend yananganije na Sunderland cyane none Paris Saint-Germain yo ntihagaze nta equipe itatsindwa ntaba eske Xabi Alonso kuba akubitwa ni ibintu bidasanzwe rero cyane bakwiye numvira mvuga ngo eske nimba byo byarabaye uno Florentino Perez nimbizo bavuga ari ivyo atamupropoje kandi kakabiri kacavuga ngo no munsi no kumwifuza niba banamwifuza bikumwe no Carofat ubwo bino bintu biko biratuma twumva ngo Xabi Alonso navyo bakwa mutega imisi mu kwezi kwa12 ngo bikashika tekatanga umusaruro mwiza kuri Man City ngo batakwa mu buryo bavuga ati wowe Xabi Alonso tekera ibirago vyawe tekera impuzu zawe hama wirondera hano uriko uraja kino kintu kumengo harukane karakana kuba kinyegeje apare kuvuga umusaruro wo muri equipe yitwa Real Madrid Nuvuga ko bwa mbere na mbere je kubganje sinovuga ko sinavyimviriye ko cyane bino mugande kana bivuge ko kino kintu gikurikira kivuga ngo ubundi kuko ndazana n'izindi nkuru zaciye ziza ziravuga inyuma yuko Chiringuito cyane sino nkuru ikomeye yari itangwe no kuvugisha abantu benshi ubundi bwa mbere na mbere muri Madrid nuko babizi neza ngo duhakaza umuntu amerita kugahabwa niko tuba tuvyipfuza Florentino Perez akaba keneye mumenyereza za agatanga umusaruro bivanye n'ivyo yamuhaye ndetse ahubwo agatanga n'umusaruro urenze rimwe na rimwe ivyo yamuhaye Carlo Ancelotti baramuzanye muri equipe mugabo bamwirukanye ngo ntabahaye Champions League ngo ntabahaye La Liga arinze amaraseza atigeze agira nimero zibiri mwiza kubera ko bamusavye byinshi birenze ivyo bamuhaye n'abandi bagiye batandukanye ni gutyo nyene novuga ko Florentino Perez ubwa mbere na mbere kudasaba Xabi Alonso ubwa mbere nuko yoba yarafise izindi shwa yari yiyumvira yuko ushaka kuza kuzana muri equipe ya Madrid mugabo vyaragaragara imbere y'itangazamakuru influence y'ivyo Xabi Alonso ariko arakora muri equipe ya Bayer Leverkusen ko kuzana Xabi nk'umukinyi igeze no gukina muri Madrid yabaye shwa nziza canke se yari kuba shwa nziza binatuma n'umugabo witwa Florentino Perez ndetse na Juni Carofat bose bavuga bati nta kibazo na kimwe naze kumenyereza equipe ya Madrid kukwera ko sinibaza yuko Jose Maria uyu mugabo sinibaze ko ari we yahaye amasezerano Xabi ni Perez ni Juni ni nawe Jose bagiye hamwe bakavuga bati reka duha amasezerano umugabo witwa Xabi Alonso mugabo wa propose Xabi yabaye umugabo witwa Jose hanyuma ikintu kimwe gusa gihari nuko
hari ibintu Florentino Perez adashoka yemera ko biba muri ekipe yiwe mu gihe abona bitari kubigenda neza nk'uko we avyipfuza ariko nawe yatanguye gutahura ngo hari ingingo nanje zanje ifata mu mikinire ya Real Madrid cyangwa kubamenyereza zishobora gukora ko ekipe yanje zikatuma batitwara neza ku munsi w'ejo twagarutse ku bijanye n'ukuntu yagera bamenyereza kuva za 2003 kuva 2003 kugeza za 2008 2007 nta mumenyereza wasanga ashoboye kumara muri Real Madrid imyaka 2 kubera ko Florentino Perez yaravuga ngo nta kintu uri kurama rero ndakwirukana ibi rero ni bimwe mu bintu byabaye muri Real Madrid mugabo atamusaruro vyigeze bitanga na rimwe kugeza ubwo Florentino Perez yatangiye kwiyumvira ngo bino bintu byo kwagiriza bamenyereza guhindura kubera ko atamusaruro mwiza bariko baratanga kaje ndabagiriza ibibazo bigiye bitandukanye ese amakosa ndiko ndakora ariko aratuma ekipe yanje iza muri danger reka rero mpindure ngaruke muri systeme zanje zo gukina ndekere mumenyereza responsibility akora ibyawe yumva ko gukora mu kibuga ndamusabiriza leta ndetse n'umusaruro mwiza niyabima ivyo bizomusha yego uwo munsi rero inyuma yuko Chiringito ndetse no nkuru vyaje kugaragara ibindi binyamakuru bikubirandika ba Romain Molina ndetse n'ibinyamakuru nka AS bivuga ngo Florentino Perez afite icizere Xabi Alonso ndetse yizera ko n'umusaruro mwiza ashobora kuzana muri ekipe ayo n'amakuru aza kuba yaje inyuma hari amakuru aza kuba mbuzi ngene noshaka ko ndayivuga asa nayagomba kubeshutsa urakoze cyane agomba kubeshutsa agomba kuhira yaya nyene mugabo asa nayahindura kwa kantu bamwe bavuga bati Chiringito cyanditse kiravuga yego birashoboka ko Xabi Alonso boshaka kumusezera mu gihe atobaye ibaro vyiza na cyane cyane bariko baramwivarwa kugeza mu kwezi kwa 12 kubera ko bwa mbere na mbazo bagiye no kwinjira mu nkino zikomakomeye ari La Liga ari Super Coupe ari UEFA Champions League bizaba bikomeye rero kugeza mu 12 kurangiye bizoba bisa n'ibiriko biragaragaza image ya saison ya Real Madrid bagiye kugira bati rero Florentino Perez ashobora gufata ingingo akirukana Xabi Alonso mugabo bice biragaruka inyuma baravuga Perez afise ubwoba bwuko ibyo yakoze kuri mu gihe cy'Abagalacticos mu bihe bya 2003 kuduka vyoshobora kongera kuba agafata akaguma yirukana abamenyereza yibaza ko ikibazo ari cyo kiri ko kumbe kiri ku bakinyi babo adashoboye kugera nkuko bibereye baca baravuga bati kugeza uyu munsi Florentino Perez yizera Xabi ikintu kimwe agomba gukora ko niki gikurikira kivuga ngo Xabi Alonso ndagwa responsibility zo kufasha kugira equipe mu buryo mugabo bwiza bubereye nija kure yandi nyene ngo nuko batofata iyo ngingo yego mugabo abakinyi bose batazoba bumva bemera gukorera ku mategeko yawe nk'umumenyereza wa equipe yitwa Real Madrid uzokumva atemera gukorera ku mategeko kugira ngo agire munsi y'igitutu cyawe nk'umumenyereza turamushira ku isoko ahave agende wowe tukurekere responsibility zo kugira equipe uyigere ukuvyumva ariko nibaza ko batazokwigira barekera mu manga equipe yabo mu gihe none Xabi byo munanira kugira iyo equipe yiwe bakamuha izo responsibility bati nimba Vinicius Junior hasi kugira ku mategeko yawe turamukura muri equipe nimba Rodrigo bigenze ko turamukura muri equipe nimba ari naka turamukura muri equipe hanyuma Xabi bigace munanira rake kazogumara umumenyereza wa Real Madrid niribaho mu gihe amakosa bazoyabona kwa Xabi hazokwirukana Xabi mu gihe amakosa n'ubundi azogwa ku bakinyi azogoma mu mporera bano bakinyi bagiye batandukanye ba equipe yitwa Real Madrid nuko bimeze Houston sindikora ko ushobora kura urenza koko vyo novuga ngo bikorera vugwa muri equipe yitwa Real Madrid cyane cyane novuga ngo kubino novuga ngo Xabi Alonso bavuga ko no munsi y'ibinyamakuru byandika bitandukanye vya AS de equipe yitwa Real Madrid bivuga ko novuga ngo yitwa Florentino Perez ari wa mumenyereza novuga ngo arikarara cyangwa amuha icizere avuga atadosha gushika ari ya mugiye equipe ikinyamakuru yitwa Aricogihe TV kivuga uko mugiye witwa Xabi Alonso wandanye atari karigenza neza ushaka kuzomubona wanashaka novuga ngo mu kwezi kwa 12 Kurukino ngo bagwanya babona muha kuba rukino vuga ngo bagabona equipe yitwa Man City novuga ngo mu nkino zitandukanye uno munsi nyamakuru biga kwirandika makuru bamwe bandika ibinabiriya abandi bakandika ibinabiriya ariko kugeza muri kino gihe uko bamaze kuvyumva ko wanashaka wari yazanye uno Xabi Alonso atari mu meza Florentino Perez mugabo natari wamuzanye ni wamusinyishije kubera ko niwe avuga ijya nyuma uno munsi muri equipe de Madrid nana majambo ariko aravugwa bitandukanye kwa Florentino Perez kwa Xabi Alonso baza ko navyerekeza bitera bija mu nzira imeze gute novuga ati Real Madrid guha gasopo Xabi bakamutega ku rukino rwa Manchester City
ruzo mu kwicumi na kabiri niko rukino ruvuga ngo gwa nyuma bo bavuga bati novuga ati batanze umusaruro mwiza novuga ati n'umugwa Real Madrid babihuse cyane babihuse kuko Xabi aracari mushasha kanatsinda nta biharuro bibi vyotuma bihutira kuza kumubwira ati ngowe tugwa rukino rwa City ga rukino rwa City ashaka kurutsinda ariko atigeze aba mwiza ariko urumva kandi kanatsinda uravye City y'uno munsi ukuntu ihagaze na Real Madrid ukuntu ihagaze no munsi urabona nkaho umengo amahirwe ni menshi ya City kuza gutsinda Real Madrid urabona nkaho umengo Xabi bamutumye umuzi wibuye ariko Xabi aho yaje afatira umugore wa Real Madrid naho ugejeje nizera yuko atara amahitamo meza cyane yo kumutega ku rukino rwa nyuma ngo bahura na Manchester City uretse ko burya n'umwe mu bamenyereza ba mbere bahawe ibintu byinshi muri kino kiringo cyo kumenyereza Real Madrid erega bahawe umusozi muremure deja nta n'amezi munani aramara mu mugore wa Real Madrid batanguye kumutega inkino zikomakomeye wanatazisindaraza kuhava cya wibaza ikintu kimwe ukuntu Real Madrid yatanguye ikina uno musi niko imeze urugero Real Madrid yatanguriye kuno musi niko rugero kiriko ukuntu Real Madrid yatanguye yitwara uno musi niko ikimeze ubwo mbe nambere abahaye irindi jambo abahaye gusubira kandi kwigambe imbere y'umugwi mukeba wayo FC Barcelona rimaze igihe seziheze yabatsinze inkino zose bagiye kuba ariko barahura uno musi arabatsindiye mukeba FC Barcelona karatsinda afashe n'umwanya wa mbere mu mugwi wa La Liga muhiganwa rya La Liga atsinze Rayo Vallecano nanye ni ya Rayo Vallecano yagumye igora buri mumenyereza wese aciye mu mugwi wa Real Madrid iyo rayo yaragoye Ancelotti kandi kanatsinda yarafise squad nziza cyane irimo ba Karim Mustafa Benzema ndetse n'abandi ba Sergio Ramos rega Carlo burya atandukanye n'abo bazabi ubundi Carlo yashobora kumara hafi saison Atletico atayitsinze neza Barcelona atayitsinze mugaga twari igikombe cya La Liga rekuranyo ubundi Carlo yarafise ikintu kimwe gusa kibarushisha n'abandi Carlo ubuto buto yarabubangamira nizera ko niko yarakora nizera ko Real Madrid gufata ingingo kwirukana Xabi ataramara ni sezo baba bihuse cyane kanatsinda iyo baramahitamo mabi baravyina nabi iyo nabasanga Real Madrid isanze mu bibazo binini cyane ni imyaka ni ubona kukunure FC Barcelona isanga mu bibazo byo kudatwara UEFA Champions League ni imyaka 10 gahera Real Madrid ishobora kugaruka no nyine kisanga muri ivyo bibazo ni imyaka 8 gahera niyo mpamvu Perez iryo kosa dakeneye kuri ko bakicihutira gufata ingingo kuvuga ati ngo umumenyereza ngo ananiwe no gutsinda City wananiwe gutsinda FC Barcelona ngo baramwirukanye yoza kwisanga mu bibazo bikomeye cyane ahubwo bari bakwiye kugerageza kumurema mwico cizere Xabi no kumwereka ko bamushigikiye kugira ngo akomeze kubandanya atanga ibiharuro vyiza n'umusaruro mwiza ega ushaka gutera pressure ku mukinyi nubwo yarabishoboye bikanga ko abishobora bikanga ko atanga vyiza ko yako pressure wamusizeko burya pressure iri mu bintu vyica Xabi ashobora kuba ahageze no munsi afise plan arategura cyangwa ikarubaka zotuma ziza zigafasha umugore wa Real Madrid Real Madrid ahantu yari mu mwaka uheze seziheze performance yake ratanga kanatsinda ego uno musi twoyagiriza ngo nuko itari ifise bamwe mu makinyi beza hari igihe yari ifise abo barudiga yari ifise nabo bamba pe bose bakwiye mu kibuga ariko bikananirana ko Real Madrid izigatanga umusaruro mwiza uno musi Real Madrid ko yatanguye sezo sikomeze uno musi Real Madrid yaguha cyacize cyo kumva yuko buri mugu wose bohura yogwana kandi kanatsinda afise n'amahirwe yo gutsinda mbese Real Madrid performance yatanze imbere ya Liverpool nukuntu Real Madrid yatanguye sezo waraziga ko Real Madrid yozigatanga performance nk'ijya Real Madrid kuntu niko ndayibona itera ihinduka iba nziza uko ibihe bigenda uko umunsi ku munsi niko itera yiyongera ko kandi gakarita remba nibaza nubwo hari gihe bishika bikanga bishika ugasanga ya makosa wari baza yuko yakosotse kazobona yongeye kugaragara mu rukino ariko nizera ko Real Madrid bivanye n'ukuntu ndayibona higeze no munsi hari icizere yuko kumbure mu mpera za sezo izo bikanganye canke itinyise gusumba kwiri no munsi banibaza rero hamwe baba bafashe ingingo nyene niyezera yo kwirukana Xabi kandi amahirwe ni menshi cyane yo gutakaza urukino rwa City bivanye n'ukuntu ndayibona canke bigahinduka byose ugasanga baraje barayisinze ariko kabari koko bafashe iyo ngingo kumirukana Xabi ngo atakaje urukino rwa City mbamona ko amahitamo mabi cyane Real Madrid bafashe ahubwo nibaza ko n'ikintu coba nk'amahitamo basi n'imiburi buri kubijanye n'ubwo rukino rwa City vyo bivuye ku nkino zindi zizoba zabanzirije Japan ngo urukino rwa Manchester City nane nk'ubu yofataga kubita match zose akazisinda agacatsindwa na City ninde yo muvugisha oya namwe muvugisha baraba intervale hagati na City neza cyane nibaza yuko ari ico kintu ahubwo bokorera ko bevariwa bati none byo bimeze gute ati kino kiringo rero kimaze guhera bivanye n'ukuntu turiko turabibona nta kazoza tubona mu mumenyereza ahanini mu bisanzwe ikintu cyonyine kizova kinaniza Xabi Alonso nibijanye na gestion y'abakinyi biwe afise muri equipe ya Real Madrid ndetse n'ukuntu azogera equipe mu ruhande rwiwe equipe izomushigikira imuhe support ikenewe nimbara mukinyi yananiranye bamubwire bati
turamugufasha apfuma kuvira muri ekipe mugabo nawe uduhe performance nza nk'umumenyereza twahaye abakinyi bagiye batandukanye yanasavye tukabamushikiriza. Yego nuko kabisa bimeze ivyo muri ino ekipe novuga ngo ya Real Madrid cyane witwa Xabi Alonso karavuga ariko nabonye amajambo novuga ngo witwa Kylian Mbappé karavuga yarashanye navuze wanashaka hari muri ekipe nationale bamaza mu majambo atandukanye ariko baza kumubaza izina novuga ngo ya uno Upamecano asanzwe novuga ngo banakinana muri ekipe nationale ndavuga ngo ya yande ya y'Ubufaransa hano vuga ngo yagiye kubavuga amajambo novuga ngo atandukanye avuga ko mu majambo nuva wanashaka banamubajije bagiye bamuza ati mbega Upamecano vyo bimeze gute hano bweke ko yishura avuga ngo amajambo aza kuba avuga ugukurika ati Upamecano ni umukinyi w'inyuma wijunja n'ijambo ati akina mu mugwi ukomeye atari kugira kugeza muri kano kanya ashobora kuba hari